Savre uridandaza mone yego ndidandaza muri Kenya rero ubana nande ubana n'umuntu ubana n'abantu wawe nyene sinagera ku abarundi bati muratinya inkuru abantu bavuga uko niko biba byifashe iyo wumvise abana bariya bavuga ati burya kanaka akora ibi kanaka agendera mu ngeso izi na ziriya nubwo utaramufata canke se utaramubona burya ngo urukurukuru niyo nkuru nk'uko abarundi bayamaze bati nta nkuru itagira intango munyemerere tuvuge kuri uno mwigeme asigaye atavyorosha mu muziki ndundi ni Monia Fleur niyo Shugwe Egimana Uwase Monia niyo mazina abavyeyi bamwise akimara kuvuka mu myaka ya za 2002 avukira mu gisagara ca Bujumbura mu quartier ya Musaga. Nk'abandi bana Monia yagiye kw'ishure ku myaka yiwe 4 ariko ntabwo yashoboye kwiga ya mashure tuzi nka baby class canke se nka nursery school kuko wewe yagiye nk'abaherekeza abandi kw'ishure agifise imyaka 4 gusa. Monia Fleur asanzwe avuka mu muryango w'abana batatu akaba ariwe ari imfura asanzwe avuka ku bavyeyi babiri umwe w'umurundi uwundi w'umunyarwanda bisobanura neza ko Monia Fleur afise igice kimwe c'umurundikazi n'ikindi gice kimwe c'umunyarwanda I mean 50-50. Monia Fleur yakunzwe no kugaruka mu nkuru zimwe zimwe zivuga ko yihakana igihugu ciwe c'amavuko arico c'Uburundi naho wewe abihakana akanavyamirira kure. Yuko naho noba ntahavukiye naho noba ntafise pourcentage nimwe yo kuba ndi umurundikazi imyaka yonyene ndahamaze iranyemerera kwitwa umurundikazi. Ibi byabaye aho Monia Fleur yabonetse muri live imwe n'umunyagwenya canke se n'umu influencer wo mu Rwanda Dumba asanzwe atuye muri Canada amubwira ati kubera iki usigaye wivugisha ibinyarwanda kubera iki utacerekwa Uburundi niho ibi byose byaba abarundi canke se abarundikazi n'abakunzi b'umuziki muri rusange bumvise Monia Fleur ukuntu yarahinduye ururimi mu mezi make yarabaye mu Rwanda birabababaza bibakora ahantu bose bahagurukira rimwe. Monia Fleur ati narabaye dosi ndababara kumva ko nagirizwa ko ntari umurundikazi kandi ariyo nsanzwe naravukiye narahabaye eka mfise n'umuvyeyi asanzwe ari umurundi. Narabaye dosi kandi cyane dosi kubera feedback byari kuba bifise intuza ukuntu basi wari kuvuga ngo hoho birumvikana ariko ikintu cya mbere natanguye nabonye ni yihakanye Uburundi ndavuga Uburundi nabwihakanye sitafoshoni sinigera ndaba ikiganiro nakoze sinigera nsubira inyuma ku kiraba kubera iki Monia afite 50% burundaise 50% rwandaise. Ntekereza ko wasaba imbabazi gasaba ikigongwe urakomeje cyane. Inkuru za Monia sizo gusa kuko hari n'abavuga ati ariko Monia yaje kuba umuririmbyi wa gospel ku ndirimbo imwe gusa ya gospel yaririmbye ari nayo ndirimbo yatanguriye ko ahagana mu mwaka wa 2020 akayitwa Some More Over
ikatuma amenyekana ariko akaza kwisanga mu muziki w'isi canke sekwa. Monia avuga ati no, ni kuvuga ntabwo nahindutse ahubwo ni kujya nawe wopfa kuri kimwe ukaja kuri bibiri canke se umunyeshuri atangura mu wa mbere hanyuma akaja mu wa kabiri. Monia kare yari umuririmbyi wo mwisengera muri chorale ariko mu nyuma sinzi ko ari ukugwa navyo nzi ko yavuye mu vy'Imana. Narigeze kuba ndirimba muri eglise nkuko rushaka kuba warigeze kuba wiga muri primaire wigeze muri secondaire. Shanze bwa ko kurimba muri eglise ari kwiga nko muri primaire. No, ivyo ntavyo navuze dogo naguhaye example. Nego ngarira nibiye. Nkuko wahora muri imperial usigaye muri active. Sinavuze yuko muri imperial rero ari muri primaire. Ku bijanye n'urukundo Monia Fleur canke se Uwase Monia Shugwe ry'Imana avuga ko atizerera mu bintu uwo bakundanye afise canke se adafise byinshi araba ku mukunzi, ahubwo we gusa umuhungu ashwana ashavura adatahura ariwe abona batoba mu rukundo. Umuhungu aguma ashavuye anje umutima afite ushatse kwinjira umutima oya so kwemera. Ni Monia yavuzwe mu nkuru nyinshi z'inkundo, ni Monia yavuzwe mu bintu byinshi. Monia aja Dubai arigurisha, Monia nta mugabo ashobora kumutunga kuko ni Monia yabaye mu buzima butandukanye, yarabaye muri Kenya, yarabaye mu Rwanda, aho hose yibana yipapa akimama. Ni Monia abenshi bari bazi ko kuri we igihugu c'u Burundi kukigarukamo atari ubu, koko benshi bari bazi ati Monia agirabe nka ba bakobwa bandi bakura bishakishiriza birondeza bavamo slay queen yo kurundi rwego rukomeye, ariko Monia wewe ivyo avyamirira kure, avuga ati jewe nubwo nja za Kenya nubwo nja za Rwanda ndi mu kazi, ariko mubajije uri mu kazi akahe ntashobora kukubwira ati nkora ibi. Ni nkuko yafata indege agiye Dubai adashobora kukubwira ati ngiye Dubai kurangura canke se ngiye gukora clip video, ariko ico akubwira co akubwira ko agiye mu kazi. Yo nimesomeruka ngaha mu kwa mbere le 23 le 27 janvier. Nimeska le 26. None ko wazindutse Monia? Ndege mu gatondo kare. Kandi eje ndege yaransize. Yego. Ndege yaragusize? Yaransize. Bicaye ba oblige yuko wemera kuri Hamande. Chamba oblige gufata ikurikira. Okay, by the way uvuye Nairobi. Mu biki? Kuko urumva uri mu artiste, uri umuririmbyikazi, turabizi yuko ushobora kuba uri ama traveler yabaye menshi gumuvoyage cyane, turaza kubishikako. Tushaka kumenya muri Kenya uvuye mu biki? Muri Kenya pour le moment ni homba. Uri? Ni homba pour le moment. Ni huba. Usigaye muri Kenya? Hewe urakazi. Aho hantu siko ivyo bintu vyihoze. Ndakubujije ntusubire. Muganze turabona ingene isigaye mfise amasoni. Ndiko ndatinya kuraba muri kamera. N'amakamera warayibagiye. Sigaye mfise udusoni, sigaye ninya kamera, ndiko ndabona ingene nifata. Kubera? Sinzi. Okay. Hama Monia, uno musi tumaze imisi tukubona ugenda ugaruka abantu bakibaza no Monia ali muri biki ko tuguma tubona amavoyage ari menshi. Hageze ahantu rero usigaye uba muri Kenya kabaye. Waba i Burundi ariko usigaye uba muri Kenya. Uba mu Burundi muri Kenya. Hose ndahaba. Uba mu Burundi muri Kenya. Ariko kera wari mu Rwanda cyane. Yeah. Mu Rwanda cyane. Mu Rwanda warahamaze n'igihe kinini. Amezi 9. Amezi 9 mu Rwanda. 9 mois. Kwari muri famille, bageze kuvuga ibintu vya famille y'ukuntu. Okay, uno musi rero wavuye hariya mu Rwanda, amadiri yaragutwaye yararangiye, kuramutsa umuryango vyari biheze, cugaruka i Burundi. Tubivuga uko? Tubivuge guco yego. Okay. Hama rero ubu rero usigaye uba muri Kenya. Muri Kenya why muri Kenya? Why usigaye uba muri Kenya? Hari iki why? Tahazi. Ngira ngo y'ubuzima bukujanye ni huja.
ego y'ubuzima bukujanye y'ubuzima bukujanye niho uja usigaye ufise amadiri hariya Moni canke niho manager aba peut-être tuvyite guco ni hasigaye aba bon tuvyite guco niho manager aba manager wa Monia oya tuvyite guco umugabo wa Monia ni hasigaye aba nturarongoka sindarongoka baby wa Monia oya 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 uracari single canke uri en couple ariko zibanga ziba en fait ntunayitse yibanga uzise zibanga yibanga wow. I'm sorry oh my god ariko byose biranashoboka mugana byo birashoboka why not byose birashoboka birashoboka yari umuntu avuga ati nukuri jewe je suis désolé si kuba mu rukundo rw'umuntu umwe numva ko binjena mugabo ivyo je ntavyo navuze jewe abarundikazi n'abana b'umutima ivyo bintu ntavyo bakora oya barisone ego okay nije rero nashaka kumenya rero muri Kenya uri mu biki wagiye kuba muri Kenya mu kazi ukora iki ko si muziki gusa Monia muziki gusa Zavre muziki zake wewe ndabaza chakumenya ni muziki gusa kabisa kujana hari ego kusimani kora neza Moni kumubiki baju kumutagata kweri ibintu ni fresh urakoze Isaac nubwo biruko kandi ntitworeka kuvuga ko Monia Fleur ari umwe mu baririmvyikazi bariko bavyifatamo neza kuri uno mwanya bariko bakora akazi kabo neza canke se bariko batanga muziki wabo mwiza ndavuga nk'indirimbo aheruka gushira hanze ari kumwe na Rinoji abayita ihorere iza ari indirimbo nziza irakundwa eka ishira Monia Fleur mu baririmvyikazi bariko babikora neza nubwo Monia Fleur avugwa mu makesi menshi nkayo kandi arafise uheruka kumwideklara nk'umukunzi wiwe ariwe Rinoji biravugwa ko bari mu rukundo benshi bakavuga na mapezi abandi bakavuga ati baba bashaka gupromotinga ibikorwa byabo ariko kandi siko kuri kuko Rinoji aherutse kwivugira ati she's my girlfriend we are dating umuntu azingura umusitari ngo ntubabara wasijewe sure iyi histoire yawe na Monia Fleur ni histoire jewe abantu public ndende public muri murasohokana she's my girlfriend right? Abarundi bati ico ubona ko gidafise akamaro burya hari uyundi ababona ko ico kintu kimufitiye akamaro kanini canke se ababona ko atobaho adafise ico kintu ni kenshi Monia yavuzwe kenshi mu bintu byo kwidandaza canke se byo gucuruza umubiri wiwe kugira ngo abeho bivugirwa mu gihugu Rinoji abamo mu rurimi Rinoji yumva ariko Rinoji ababwira ati jewe ivyo muvuga sindavyumva kandi na Monia Fleur ababwira ati jewe nanje numva byinshi bavuga kuri Rinoji ariko urukundo ni rwa babiri urukundo n'ugwiwanje na Rinoji hari benshi babona ko Rinoji yoba yarihenze canke se Rinoji yoba yarabaye nka zambwa zihiga mu nyuma zikaruhira kurya amagufa imisoso yariye ba shebuja ariko wewe siko abibona kuko ibi barabicishije no mu ndirimbo yabo barisigura umwe ati nama mu nda y'indege niko bavuga ngo ntuzonshobora uyundi ati banyagiriza ko nama nkina kadege ni kuvuga yibera muri betting ariko tireka tubate
mutege iminsi ati reka tubarindire. Bakunzi ba Media of People, my name is SP nkuko nama nabwiye, bamu making sure ko mwagize subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro nk'ibi canke se inkuru nk'izi z'ivyamamare z'abakoze amazina zizokwame zica mu matwi yanyu canke se mu maso yanyu. Mwakoze kuba natwe, ciao ciao, turabakunda cane.